Mbega vy'ukuri Uburundi n'umutima wa Afrika, reka tubirabire hamwe gatoya. Ndabaramukije cane. Amazina nitwa Uwezo Jekoni. Benshi twavuse twumva basokuru batubwira yuko Uburundi ari umutima wa Afrika. Nashaka twibukanye, mbega umutima ni iki? Umutima ufise akamaro gaki? Umutima ni igihimba canke ingingo imwe mu ngingo dufise, ufise igikorwa co gusunika amaraso uyasanzaza mu zindi ngingo zose. Dufatiye kwa karorero, tukaca turaba Uburundi, tubabajije basokuru impamvu bavuga ko umutima wa Afrika, baba bafatiye ku mazi yo mu Burundi, bakavuga yuko amazi yo mu Burundi ashobora kumanuka mpaka agashika muri Afrika y'Epfo, kandi bakongera bakatubwira yuko amazi yo mu Burundi aduga mpaka mu bihugu vyo muri Afrika ya ruguru agashika no muri Egiputa. Kandi ubiravye koko nivyo, kubera source du Nil iri mu Burundi. Uciye uraba kandi aha mu Burundi turafise uruhererekane rw'imisozi bita Crete Congo Nil. Imisozi ihera mu ntara ya Cibitoke mpaka igashika Makamba. Iyo misozi niyo igabura amazi amanuka epfo n'amazi aduga mu bihugu vya ruguru. Ariko rero dusubiye inyuma gatoya, akamaro k'umutima gusunika amaraso aja mu ngingo zose, kandi ayo maraso ahejeje gukora ico akora aragaruka mu mutima. Ikibazo rero kihari ni mbega amazi ava mu gihugu cyo mu Burundi yoba azunguruka akagaruka mu Burundi? Inyishu iza kuza y'ico kibazo ni oya. Amazi agiye ava mu Burundi ntagaruka. Tugumye duhagara kuri iryo jambo ati ni umutima wa Afrika. Ushobora aba Afrika ukuntu imeze, ukaraba naho Burundi buri, ukaraba n'ukuntu Burundi bukoze, bufise ishusho y'umutima koko. Nimba rero Uburundi ari umutima wa Afrika, amaraso asunikwa n'uwo mutima nayahe? Tumaze kubona yuko amazi agiye atagaruka mu gihe amaraso agiye agaruka mu mutima, amaraso Uburundi burungika mu mahanga nayahe? Ukoresheje ubwenge uza gusanga amaraso Uburundi burungika mu mahanga ari abarundi ubwabo, kuko nibo bagenda bakongera bakagaruka. Ikibazo rero aho kiri naha, mbega abo barundi barungikwa n'Uburundi bagaruka bafise iki? Bagaruka batwereka ibiki bishasha? Uburundi ni kimwe mu bihugu bikenye kw'isi, ariko igitangaje, Uburundi ni kimwe mu bihugu bifise abantu benshi bari mu mahanga. Bisigura ko Uburundi ni kimwe mu bihugu bifise abantu baba mu bihugu biteye imbere. Uburundi ni kimwe mu bihugu bifise abantu bamaze kubona amahinguriro akomeye kw'isi, bamaze kubona imirima ya kijambere kw'isi, bamaze kubona ubworozi bwa kijambere kw'isi. Mbega abarundi basohoka igihugu bagirira akamaro gaki Uburundi? Bafise intumbero nk'iyo gusohoka igihugu. Igihugu ubwaco kirabarekurira kuza barasohoka, kugira ko umutima upompa amaraso, ayo maraso mu nyuma akazogaruka. Niko n'igihugu cy'u Burundi kirekura abarundi bacu bagasohoka, mu nyuma bakazogaruka. Igihugu rero ubwaco misiyo kiba gifise, ntikiba gishaka ngo basohoke bagende gutembera gusa, kiba gishaka ko bakora ikintu bita curiosity. Muri make no kurungika abarundi, gende murabe abandi ingene bakora kugira bashike ku ntambwe iteye igomwe, muze mutubwire natwe uko bakora ubwa natwe tubikoresha ariko twumva mu bukene. Ariko igitangaje, abarundi iyo bavuye mu mahanga, ikintu bashitse no bakora ni kwinezereza, kugenda kurya amafoto ku maplage. Ariko ivyo nk'abarundi twasigaye mu Burundi sivyo tuba dushaka. Tuba dushaka ko mutwegeranya mukatubwira ati rero umviriza, abandi kugira batera imbere bakoze uku n'uku n'uku, kugira ngo uburimyi bwabo butere imbere bakoze uku n'uku n'uku n'uku, natwe twogira uku n'uku 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 twotera imbere. Abandi kugira ngo borore ubworozi bwabo butanga umwimbu ushemeye babigenza kuno, natwe ko bigira kuno twotera imbere. Ntabwo tuba twifuza ko mugenda kutugurira amaragu, kutugurira amaprochette, rero izo ragu muziduhaye bukeye bwaho tuba dushaka kurya. Kandi ati si vyiza guha umwana urufu, ahubwo umuhigera ukamwigisha kuroba urufu. Ikintu twabasaba rero mwebwe nk'abanyamahanga canke abarundi muri ko murasohoka, turabasabye cyane dushimitse, mugende mwige, mukore curiosity, murabe abandi ingene babigenza, murabe abandi ingene borora neza, murabe abandi ingene batunganya ibisagara, murabe abandi ingene barima imirima myiza,
muraba abandi ngene bakora mu kwiteza imbere, hanyuma aba ari byo muza mutubwira. Nimba ari ikawa mugaruke muvuga ati abandi bimbura ikawa kuno na kuno ku rugero rwinshi kubera bayirima uku, maze natwe tubikore turonke ikawa nyinshi. Abandi barima icyayi bisunze kuno, hanyuma natwe tuza tubikore twimbura icyayi cyinshi. Abandi barima ibigazi byinshi bikanakunda bakimbura umwimbo w'umurengera kubera babirima kuno. Ivyo nivyo dushaka mutubwire. Twarushe kuguma turabanyuma dukenye kwisi, birababaje biranamaramaje mu gihe bitari kwiye ko twoba abanyuma dukenye kwisi, kandi dufise abantu benshi bari mu mahanga, bari mu bihugu biteye imbere, babona ngene ibihugu bikora kugira bitere imbere, ariko iyo bagarutse sinzi ngira ngo baba babarotse ata n'ikintu cy'akamaro batweretse, ata n'ukuntu na kumwe batweretse ati hari abakora uku namwe n'umukora uku murabe ukuntu mu kwiteza imbere. Turabasabye rero dushimitse nk'uko igihugu cyabaretse murasohoka, uko baba barasohotse kose ni igihugu cyabigishizemo uruhara, kuko igihugu gishaze nta muntu n'umwe yosohoka. Raba rero ugaruka ufise ikintu cy'akamaro. Umutima rero yurungitse amaraso mu ngingo, si amaraso yose agaruka, hariho amaraso atagaruka. Ntakora ko umuntu arinze akomereka amaraso agaseseka, amaraso ntapfa asubiye mu mubiri. Kubera ko umuntu avuye mu nda amaraso ntasubira mu mubiri. Rero haro n'abarundi bwabo bavuga ko batazogaruka, ntaco bitwaye bo turabareka tukabafata nk'amaraso atagaruka mu mubiri. Ariko ku bantu mufise umutima wo kuguma mugaruka mu Burundi, nimureke kuza mu Burundi kugira ngo mutugurire amaragu n'inzoga. Oya, nimuze mutubwire ngene hariya bakora kugira ngo batere imbere, nimuze mutubwire hariya ngene bategura ibisagara bikaba vyiza kuruta, nimuze mutubwire hariya ngene barima neza bakiteza imbere, kubera ibice 98% mu Burundi babeshejweho n'uburimyi. Nimuze mubwire abantu ngene bokwitwara neza mu bintu vy'uburimyi n'ubworozi no mu bindi bisata bitandukanye. Hanyuma ryari iryo, ndabashimiye cyane, Imana ibahezanye.